Ico twabahamagariye nyamukuru uyu munsi ni irihiganwa ririko riratunganywa n'iri shirahamwe twabitanguje mu bisanzwe nsubiye inyuma gatoya kugira dutanguze Madiko Massive Dynamic Company. Twari dufise iyo umuntu ariko aratanguza iciyumviro canke ishirahamwe abafise nk'ikintu bacita umutwaro fardo, avuga ati nibihe bibazo ngomba gukemura muri iki gihugu, nibihe bibazo bihanze igihugu, nimba ivyo bibazo bihari n'amasolution ayahe ngomba kuzana. Uriko urabona rero ivyo bibazo iyo uriko urabibona bihanze igihugu, nturaba bariko barakora neza canke bariko barakora nabi, vyose umenga niwe urinda bibazwa. Ni ukuvuga ucubona yuko ekonomi y'igihugu cose ari wowe uyikoreye ku mutwe, utarinze kuraba abandi, ukavuga uti ekonomi y'igihugu kugira itere imbere nuko jewe nzoba nahagurutse. Nivyo bica bituzana aha hantu, nimba jewe ekonomi y'igihugu ari je nzoyifata yose nkayiteza imbere, ntegerezwa kuvyara, sinzobishobora jenyene. Donc nico ciriko kiravamwo aya makampuni y'iruhande, Madiko, Autoclasse, naho nyene nguma numva ndirimite kubera turabona yuko ivyo gukora biba ari vyinshi. Noca tuvuga ni gute none twovyara aba entrepreneur biyumvira nkuko niyumvira, bumva yuko ekonomi y'igihugu nayo nyene aribo bayibazwa, aribo babazwa imbona kazoza z'igihugu, aribo babazwa y'igihugu kiriko kiraja, aribo bategerezwa kuzana impinduka. Abo kugira tubaronke naciye nja muri iki gisata, naciye ntanguza uyu mugambi irihiganwa ryitwa Keferati avec 2 millions de francs. Iyi nico cantumye mvuga nti aha anye niyo nagirira ihiganwa, nzohagurutsa abajene benshi baje kubikorwa ivyiyumviro vyabo, nirotrouve wa wundi jewe nisange ni multiplier, no kuvuga nigwijije. Mugabo kugira ngo nigwize hariho abantu ugomba gukabura, no kuvuga irihiganwa rizana ni gukabura esprit entrepreneurial ize mu bajene nabo nyene baje kugikorwa nkuko twebwe twagiye kugikorwa. Kandi bo burumva bo tuzoba irihiganwa ritanguza 2 millions, mugabo jewe nta na 2 millions natanguje, twatanguje mwe urumva 2 millions n'amahera menshi cane ku muntu agitangura business. Rero irihiganwa niho ryavuye, ni kugira ngo yambono yanje yuko ekonomi y'igihugu ari je ndayikoreye, kugira ngo ngwize abantu benshi biyumvira nka jewe, biciye muri iryo higanwa niho nzobabona. Iryo higanwa rero rizoba ni n'amaide azoshigwa mu mavideo akarungikwa kuri groupe za WhatsApp kuri nimero ya WhatsApp twabahaye. Iyo video tugaca tuyicisha ku ma platform yacu, harimo Facebook na Instagram. Ama video ya mbere azoba selectionné critère za mbere na ma views menshi na ma like niyo azokonta, kugira ngo tuca dukuramwo 10 ba mbere. Abo 10 ba mbere tuzohurira muri finale izoba irimwo jiri, izoba irimwo jiri. Iyo jiri rero iyo jiri izoba niyo izotora abo 10 nibo bazotogwamwo 3 bazoronka ako gace, bazoronkamwo uwo mutahe. Uwa mbere azoronka miliyoni 2, uwa kabiri azoronka miliyoni, uwa gatatu azoronka amafaranga 600,000. Uwo munsi nyene wa nyuma wa finale hazoba harimwo no kwerekana ibikorwa tugezeko nka Madiko Group. Tuzozana ama produit tugurisha arimwo innovation cane nk'ama meuble tuzoba twakoze. Hazoba harimwo no guhamagarira aba investisseurs kuza canke abantu bagura ibintu bemporta bivuye hanze, kubereka yuko hariho abantu mu Burundi bashoboye kubikora, bareke kuza amadevise areke kuza araja hanze cane, ibintu bemporta bakoresheje amadevise tulimite, kugira ngo tuze turakoresha amahera y'amarundi cane. Tuzogira intebe n'ayandi mameuble makeya tuzozana ngaho muri ico kibanza. Tuzozana n'amapine
ipine cyane cyane ipine tuzoba tuzanye n'amapine y'amatracteur akoreshwa mu burimyi n'ubworozi, kuko igihugu ubu turabona ko kiriko kiremvestisa cyane mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Tuzoba tugomba kwereka yuko abarimyi batocika intege, hariho n'amashirahamwe yiyumvira nimba yaraguze tracteur igakora hari yamenye yuko ipine atazokwama ariko ararituma hanze, nimba yaratumye tracteur natwe ipine turarifise, ni kuvuga pièce de rechange ntazogira ikibazo. Ivyo byose tuzovyerekana mu kwankuhaja mu gutera intege abo bantu bazoba bahiganywe, kugira ngo tugume tubaha intege bashobore nabo kuzoshika nkaho tuzoba tugeze. Intahe zacu zizoshobora kuba motiva ku buryo no kubazoba baronse ayo mafaranga bazoyakoresha neza bagashobora gutera imbere, komsa tukazoba turiko turigwiza. Mu ncamake byari ivyo, ni inama nyamukuru y'uno munsi nico yashaka kuvuga. Ibyo kwiba amayide jewe sinibaza yuko ivyo ntibishoboka, kubera urazi igituma ide y'umuntu niyanyeneye. Nk'ubu none nk'akarorero twebwe ko dukora muri furniture, hari abandi bayitanguye kera bariko barayikora, mugabo twebwe dufise ikintu adashobora kudutwara n'ukuntu tuzobitemberamwo igwo rugendo, kuko ide si ide gusa ngo nocuruza ngo nokora amameble, hariho gupanga abakozi, hariho gestion d'administration. Ibyo jewe sinemeranya n'abantu bavuga ko umuntu bashobora kumwiba ide. Nimba bakwivye ide uwo muntu agashobora kuyikora, nuko iyo ide nawe nyene yaba yifisemwo yarabishoboye. Bashaka jewe n'uno munsi umuntu yo bavuga atarakeneye arafise amafaranga ashaka ibintu akora, arakeneye amayide, bazoze ndabahe, ntibazorinda kuyanyiba kuko amayide ndayafise menshi. Ico jewe sinemeranya naco yuko hariho kwiba amayide, ntibishoboka. Bico nyine ashaka kubabaza nk'umuntu azoba afise irengeje 2 miliyoni, ndetse azoba yabaye mu mwambere rero gusanga afise inde nziza ikabanyura mu afise muzo mizida compagnie zo muherekeza kugira ngo ashobore gushika ku yiwe. Twebwe mu bisanzwe turiko turondera abantu batangura, bananiwe gutangura. Hariho umuntu ubwira ngo kutari kurakora ngo kubera ko wicaye akakubwira ngo abuze umutahe. Twebwe uwo muntu afise idirenga 2 miliyoni ataranatangura ikintu, abo bantu twebwe jewe abo ntibari muri iyi kategori, abo barafise ahandi baca baja kuronderera. Twebwe iciyumviro nyamukuru ni guhagurutsa abantu, kuko abantu bose iki gihugu abantu biyumvira yuko ubutunzi, kandi urumva ni mentalite twisanzemwo twakuriyemwo yasizweho peut-être n'amakolonisation. Abantu benshi bari bazi yuko bazoza barakorera mu biro, hari abantu baryamye kandi muri bo huzuye ubutunzi. Igihe cyose mu gihugu hakira abantu bitega yuko ubutunzi buva hanze canke ku yundi muntu, baba bihenze. Buryo ubutunzi buri mu muntu wese, wewe uri mu butunzi, jewe ndi mu butunzi, nanje umuntu wese ari mu butunzi. Tushaka babwishakemwo babuvyare, kuko nta butunzi buva hanze. Ikintu cyose kije kiva ku wundi muntu aguhaye, ubwo se ubutunzi abahejeje kukwiba ahubwo, kuko ahejeje kukuzimya yangabira arayizimije, ntusubira kumenya potentiel ziri muri wewe. Nibibaza abarundi bafise uyu munsi ni sibindi, ni kubera guhabwa. Amaboko yacu yamye ari munsi ateze, nico gituma ibibazo duhura vy'ubukene ni kubera amaboko arashari munsi. Ubu dushaka ko amaboko aja hejuru natwe dugaha abandi. Muga muri ako karyo nyere dutegerezwa gufata ijenese ahiri hose tukayikuramwo, kuko naje gihe niyumviriye yuko umutahe w'imiliyoni 12 ari utangura ide, igihe nabikoresheje byarampombaye, kuko umutahe munini yuri mu muntu, ni mu vyiyumviro, ni capacité zo kwiyumvira. Ayo mafaranga icyumviro nyamukuru ni kuza gukabura no guhagurutsa abantu babasanzwe bajyana, kugira ngo bahaguruke baje ku gikorwa, hanyuma ibintu bice bitera imbere. Ivyo twarabitegekanije, ariko tubandanya. Murabona yuko hariho phase tuzomara turindiriye, turiko turaselectiona ama video. Twarategekanije yuko umuntu aronse ayo mafaranga tuzoguma dukurikirana ivyo ariko arakora, kandi tuzoguma en contact kugira ngo turabe ukuntu ariko arevolue, kugira ngo tuzokwerekane intahe
z'abantu bakuye amahera bakuye muri rya higanwa twerekane icyo bavuyemo. Ikindi naco turabandanya turondera abapartenere bashobora kuzofasha gushigikira abo bantu nk'amabanki akabafasha kweparnya ayo mahera. Komisiyo babonye bariko baritwara neza baze barabafasha nabo nyene kubaduza, kuko amafaranga burya aba mu mabanki, amafaranga ntaba mu bantu. Nayo mahera natwe tuzobaduza nayo tuzokura mu mabanki tukaca nayo dukura mu mabanki, kuko ayandi abafise ivyo ariko arakora. Rero ico nico tuzoca dukora, tuko tuzorondera abapartenere b'ababankiye bashobore kubaswiva, bagira amakonti wabo, comme ça tubone evolution y'ama business yabo ariko arakora. Kandi ntizobibaye edition imwe, hari n'ayandi ma edition tuzoguma tugira kugira ngo dukontribuwe cyane mu iterambere ry'iki gihugu, kugira ngo ekonomi y'igihugu mu mpande zose igume iduga. Niyo haba kuri ico kibazo urakoze, niyo haba baselektione bari ruguru, Madico Group izokuyasira ama transport yabo bantu, yasire naho na logement zabo, bazoba ari umunsi umwe bazoza bace barara bagiye, izovyasira. Mugabo kuba tazoba selection, kuba tazotogwa ni risque yofata nawe ku ruhande rw'iwiwe. Mugabo kuco kumanuka nimba ari nk'umuntu ari kure, ico turashobora kuzokimufasha, ico tuzokimufasha. Akoze Fafani African City mu bantu bose bazogerageza kwiyandikisha, ivyo ashobora kuba abambere n'uwa kabiri n'uwa gatatu abantu babiri gatsinda umwe. Mugabo kuba tazogira amahirwe yo gushobora kuzotoga, mbega bobo kuba baragize umutima wo kuza kwiyandikisha, ntasubire muzobagirira ko muzoba mwarabonye yuko hari abantu bafise impano, mugabo maybe batabaye muri batatu ba mbere canke atabaye wa mbere canke wa kabiri, mubavuga ati ibi vyumviro vy'uyu muntu tushobora kubikoresha atwebwe mu migambi yacu. Ico aba ikijanye n'abazoba bakurikira muri abo 10, ubu icategekanijwe nuko bazoba bashitse muri iryo higanwa. Abo bantu tuzoguma turi en contact, turashobora tuzoba turafise ubushobozi bwo kubaha ama conseil mu bijanye n'ivyo bariko barakora n'ukuntu bategerezwa gukora ibintu. Suivi yabo izogumaho. Hari n'abandi batari muri iri higanwa mu bisanzwe dusanzwe tubikorera, uko turaforma nk'abantu muri menuiserie na sudire mu myuga, turamaze gusohora benshi. Urumva abo bandi bazoba bagiye mu iryo higanwa, kuko ntitwashatse kurimita, kuko kenshi uri kurigisha abantu nko muri menuiserie hari usanga ari umuntu yamukuzaniye kubera muzinanyi yagize, tuzobafasha. Turavuga tuti we tukumvirije, turabona wewe ko ushobora, kuko ikibazo abantu bose saba entrepreneur. Umuntu ashobora gutanga ide kumva tuyu muntu suma entrepreneur, mugabo yoshobora gukorera umuntu, yoshobora gukorera entreprise kanaka, arashobora kuronka akazi bivanye n'ukuntu twamwumvise. Kuko muri Madico ikintu dukomeye ko turazi guhopera amatara, hama tukayashira ku mugaragara, tukayexploita kugira ngo azane umusaruro mu mashira hamwe kanaka. Ico rero nico tuzofasha abo bantu. Umuntu urashobora kumwumviriza ukuntu yagusiguriye ide, ukamubwiza ukuri uti we nturi umu entrepreneur, mugabo we woba efficace muri company kanaka. Turafise aba partenaire bagira formation y'aba jeune, bakabasabira ama stage. Abo tuca tubarungikako, abo dushoboye natwe kwigisha tukabigisha bivanye nabo dukeneye. No kuvuga nta muntu azoba yagiye muri iryo higano, nimba hari tuzotusha 100,000 jeunes bose bagasumeta de video, nta muntu numwe azohomba, kubera ico ciyumviro yatanze kiramukangura azobona intahe yuko atari guhagarara, kuko hari utangura rimwe kabiri gatatu bikanka, mugabo nta muntu numwe azoba yahiganywe mu iryo higanwa azohomba. Nico no kwasira, kubera niyo hanini niyo message tugomba gutanga. Message niyo irimo impact gusumba ivyo abantu bazoronka uwo munsi. Message voilà. Ugo gwaruka, muri ugo gwaruka bariko abasanzwe bafise ivyo bariko barakora, abo onye sibo twebwe dukeneye. Tugomba abantu peut-être baratanguye barananigwa, tugomba gusubira kubahagurutsa.
peut-être ntibaratangura mugabo umuntu amaze kuba afise icyo ariko arakora ubu ahubwo tumutera intege kuko natwe turi mu bafise icyo bariko barakora kandi natwe turakeneye umuntu wese ku ngazi burya bagezeko nabajya babagwiza tunga bafise icyo bajya twita abagwiza tunga ugiye kubaraba nabo nyene bari muri kategori bakeneye hariho abandi bantu bakeneye erega n'ingazi ngatwe tugomba abantu bataraduga ku ngazi ya mbere kugira ngo baje kuri uyu mudugo tuba twiko turaduga ni ingazi peu importe ingazi ubugezeko mugabo tugomba abantu batangura kumonta rezeshero bambere bajya bambere nibo tugomba gutusha umurundi wese umujene wese abari ku gikorwa ivyumviro vyiwe ntibihagarare bifokasinge ku gukora ivyo abo nibo turiko turarondera mugabo umuntu afise ico asanzwe ariko arakora uwo deja turamwankuraja nkuko natwe batwankuraja uwo turamwankuraja hama kukijanye ngo no kwerekana ivyo abandi bantu bamaze kugerako ibyo urumva ko cyo bari ikindi gikorwa ikiba nka foire usanga ari ibintu bibaye bininiya natwebwe ivyo tuzozana ni juste kubereka yuko nimba twavuze Madico Group si company virtuelle hariho amakampani hari amashirahamwe yo ku marezo sosiyo gusa hariho amashirahamwe fictif tugomba kubereka ibikorwa biri tangible si mu buryo bwo expose ngo iki kuko hariho abantu bashobora gutekinika akazana amabashi ngaha akayashiraho agakamera ubu hariho n'ama intelligence artificielle ugatwe tuzobazanira ibintu mushobora gukora ko byakozwe n'iminwe yacu mushobore kubibona nibizo ari daro cadre yo kuvuga ngo tugomba expose abantu bagurisha no ifo ko mumenya ati iyi company iri kwikora ibi bintu igeze he iri kwikora iki yo yigejeje he kugira biyumvira ibi bintu nico tuzoba tubikorera murakoze kuri ico kibazo ico nakivuze yuko umuntu azoba yaronsa kugashimye tuzobandanya tumukurikirana kandi ndazi neza nimba no munsi nahagurutse uyu munsi muri conference de presse Madico Group nk'abandi jenyene turi twenyene ngaha ndizera neza ntakekeranya ko hari abandi bafise nubwo navuze ntimbona yuko umbenga umutwaro uri kuri jewe gusa nizera neza ntakekeranya ko hari nabandi bafise ku mutima ibi bintu tuzohura nabo ugasanga nabo bariko baradufasha turiko turavuga ati aba bantu tubakurikirana canke nkawe uhari kuri uwo munsi ugavuga ati uyu muntu nanje ndamukurikirana kuvyo nsanzwe nshoboye ndumva no mufasha erega ashobora kuba ari nawe n'umujournaliste agomba kuguruza media yiwe ukazoca usanga wewe nyene niwe mugiye mujanye ugiye kuzura mu supporting urumva tugomba guhagurutsa nimba ndiko ntanga message jewe ubwanje nyene message ndiko ndayiha namwebwe ndiko ndayibaha twumve ibintu igihugu gikeneye igihugu kirakeneye abantu bakomeye mu vyiyumviro kandi ivyo vyiyumviro atari amateori bakora ivyo nivyo iyo niyo message nini tugomba gutanga kuko iyo haje ikintu cama kizana impinduka mu gihugu n'ubushobozi butekeye message buri muri message sayo mafaranga abantu bazoronka n'ubushimwe ni message iri ndani abantu bose bama bazana impact mu ma communauté kanaka cyangwa mu ma société ni message baba bafise kandi n'ubushobozi buyitekeye n'umutima urimo kuko hari habazifise ku munwa gusa badapratika bikaca bibi ibintu biguruka ivyo vyose turabizi duhora tubibona ugasanga umuntu araza amateori menshi mugabo kuri tere ntariko arakora rero ndabahamagarira namwe bw'abajournaliste tuje ku kivi abo bantu muzogume mubikurikirana tubakurikirane twese kuko bateye imbere namwe muratera imbere nizera ntakekeranya yuko mubazoba batsindiye iryo higanwa mu myaka iri imbere nabo bazoba bariko baratumira ama media yanyu kugira ngo nabo mubumvirize nkuko kwiwacu kugira nabo bahiganishwa abandi tugomba kwigwiza tugomba ko igihugu gitera imbere kandi uku kuntu tuba duhagurutse ntidushobora turi hamwe ntidushobora gusubira inyuma ingufu ntafise wowe urazifise faiblesse zanje sizo ziwawe intege nke zanje sizo ziwawe nukuraba gusa umutima na message turiko turatanga nico dushaka gushikako mwatumwe ko nishira hamwe Massive Dynamic Company ni ubu ririko ryabaye Madico Group ni kuvuga iri composé n'amashira hamwe abiri Massive Dynamic Company genda rirongoye nitwa Pierre Claver Niyungeko tukaba turi kumwe nabamfasha kurirongora ko ari amashira hamwe abiri
uyu turi kumwe ajejwe ivy'ubutunzi n'abakozi, ni kuvuga ni umudafu. Uyu turi kumwe wundi yitwa Didienne Niyomwungere, tukaba turi kumwe kandi na Nsengiyumva Abel adufasha mu bijanye no kurongora uruganda rwa Massive Dynamic Company rujejwe gukora amameuble Madico Furniture. Uyu turi kumwe nawe akaba yitwa Jean Pierre Bizimana, uyu yundi ni umu assistant wanje umufasha mu bijanye na direction, akaba n'umukonseye. Muri make Massive Dynamic Company ni ishirahamwe rimaze imyaka 8 rivutse, ryoguruwe mu 2017 itariki 24 z'ukwi 11. Yatanguye dukorera muri mu mameuble, twakora amameuble ni kuvuga yari furniture, twakora amameuble asanzwe, mu nyuma tuzaturevoriwa turagera ku rugezo tubona yuko iyo shirahamwe ryovyara yandi mashirahamwe bivanye nka jewe mu visionnaire n'ama experience mfise mu bijanye na automobile. Naciye mvyura Massive Dynamic Company yitwa Madico Furniture, no kuvuga ni gisata kirimwo Madico Auto Class, no kuvuga irimwo ibijanye n'imiduga. Turagurira imiduga abantu harinye tukayibashikiriza, tukayishikana, tukaca dutanga n'ama produit, amabateri, amapine, amavuta, ibyo byose ni ibintu tugurisha. Iyo nishirahamwe yavutse ivyawe n'iyi Madico Furniture, no kuvuga zose hamwe zica zihurira muri Madico Group. Donc amashirahamwe yose azaravuka avuye muri iyi Madico Furniture azoca ahurira muri Madico Group, kandi twizera ko no muri kazoza mu mbono dufise tuzoshiraho ayandi mashirahamwe.